Inshuti namwe bakunzi b'urugo rw'intara Gitega tubaramukije twongera tubaha ikaze mu makuru yo kuri uno munsi. Abigeme batsinze mu higanwa rya Miss Ngoma barongowe n'uwatsindiye igitsibo ca Miss Ngoma hamwe n'icegera ciwe baratanguje icese kuri wa 30 ntwarane umwaka wa 2021 muri komine ya Gitega intara Gitega. Umwe mu migambi umwigeme Ananiyera yashize imbere, uwo nawo akaba ari umugambi wo guteza imbere umwigeme n'umupfasoni bise mu mfunyapfunyo Fetrade, umupfasoni w'umunyakaranga kandi aciye ubwenge. Ananiyera akaba amenyesha ko uwo mugambi azokorana n'abapfasoni hamwe n'abigeme bahuye n'ibibazo bitandukanye mu ntumbero yo kubashigikira mu nzira y'iterambere. Abo bigeme babiri bakaba bamanje gufata umwanya wo kuyaga no gutanga inyigisho zitandukanye zijanye no kwiteza imbere k'umwigeme n'umukenyezi. Ananiyera akaba yadusiguriye uko uwo mugambi uzokora. Fetrade ni umugambi wo guteza imbere umwigeme n'umupfasoni. Mu majambo yose Fetrade witwa Femme traditionnelle développée, ni umupfasoni w'umunyakaranga kandi aciye ubwenge kandi ateye imbere. Muri uwo mugambi rero twafatiye kubigeme n'abapfasoni bafise ingorane zitandukanye, ivyo novuga mu gifaransa les violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences physiques et économiques. Kandi bajya mwabonye hariya naho tutarose umwanya kubaganiriza bose, umwe wese afise ikimwafekta muri ivyo. Hariho n'ababa badafise ikibazo muri ivyo ariko bakaba bashaka ico bateza imbere. Ego igituma twafatiye kubigeme n'abapfasoni nuko donc nabantu bashoboye gushikana iterambere, bashoboye kuzana iterambere cyane gose. Nabigishije ukuntu bashobora guteza imbere, donc bakamenya, bakabona yuko ikirezi bambaye cera, bakamenya ukuntu bashobora kukibungabunga. Ukuntu uwo mugambi imeze rero, izoba ari centre canke nka atelier aho tuzokorera ibikorwa bitandukanye. Rero muri iyo centre tuzokora igikorwa ca mbere tuzokoreramwo, tuzobigisha formation yo gukunda igihugu, amaformation yo kumenya ivyakaranga, tuzobigisha n'amaformation y'ico no kwita leadership. Muri ivyo vyose umupfasoni yamaze kumenya agaciro k'icari, bizomufasha gukora ibi bikurikira: arivyo entrepreneuriat, agriculture développée hamwe na art, ivy'imyuga. Muri ivyo rero vya entrepreneuriat dushaka aba entrepreneur bodufasha muri iki gikorwa kugira ngo tubigishe ukuntu bashobora guteza imbere ibikorwa vyabo, bashobora no kwiteza imbere ubwabo, hanyuma n'intara igatera imbere hamwe n'igihugu kigatera imbere. Ikigira kabiri ni ivy'uburimyi n'ubworozi. Mu mugambi twari twimvire yuko tuzofashwa na Fomiko izodufasha kuronka ifumbire ya kijambere n'imbuto za kijambere kugira ngo nabone bazodufasha, ariko n'undi wese yogira ico aterereye mu vya agriculture na élevage arahawe ikaze. Ivy'imyuga navyo nivyo dukoresha intoke kandi matière première zavyo ntizizimvye cane. Hari ikindi kintu kirimwo mu mugambi wacu, nivyo kwigisha abigeme n'abapfasoni ivy'ingwara yo mu kigo, kuko benshi iyo ngwara ntayo bazi. Ingwara yo mu kigo abantu benshi ntayo bazi, ariko bayimenye bakamenya n'uburyo bashobora kuyirinda, bakabibwira n'abandi, bizotuma iyo ngwara itazoja mu bigeme canke abapfasoni bagenzi babo, gutyo ntibibabuze mu bikorwa vy'iterambere tuzoba turiko turabigisha canke tuzoba turiko turarangura. Hanyuma muri iyo myuga ivyo bazokoramwo hazoba harimwo ibiseke, inkoko, donc ibirya bikoresho twakoresha kera. Ivyo navyo isoko ya mbere izoba ari mu lieu touristique, ivyo no kwita ibikorwa ibibanza ndangakaranga. Muri ivyo bibanza ndangakaranga naho tuzoba turiko turateza imbere ico twokwita tourisme. Tuzofashanya no guteza imbere canke guhinyanyura canke ico no kwita élaborer les lieux touristiques. Ivyo navyo ntitwovyishoboza n'abene gihugu, nivyo sometimes boza tugakora ibikorwa rusangi. Naberetse akarorero ka hafi aho turi, nababwiye no kuri place ko twohateza imbere, twoza turagenda tukahakorera hakaguma hasa neza, hakaguma hafise irya shusho, ariko harakenewe no kubakwa kijambere. Ivyo navyo uwari wese bidufasha ngo vyo bari sawa. Muri uyu mwanya turiko tugira lancement officiel, ico no kwita gushira habona ibikorwa vya Fetrade, kugurura. Rero twuguruye nka jende umunyeshure
nabo turi kumwe bose n'abanyeshure ariko twashikirije imigambi duhereye kuri nyakubahwa buramatari hamwe na musitanteri baratwemeye kuzoduba hafi n'umwe wese uwo ari we wese twuguriye icese kino gikorwa kugira ngo uwo ari we wese ashobora kudufasha mu buryo ubwo ari bwo bwose mu gisata icyo ari cyo cyose muri ibi bisata twavuze biciye muri uyu mugambi wa FETRAD arahawe ikaze. Muri iyo migambi ibiri agriculture et élevage na entrepreneurship ni ukuvuga ngo dusaba ministère ya agriculture ko yodufasha mu kudushoboza abavyigiye novuga mu Congereza aba experts kugira ngo badufashe muri ba bantu tuzoba turi kumwe batwigishe ukuntu dukwiye gutunganya indimo zacu n'ukuntu dukwiye kwitaho ibirimwa byacu kugira ngo dutange umwimbu ukwiriye unarenze. Ego na entrepreneurship nuko nyene bazodufasha mu kuturungikira abize entrepreneurship kugira ngo badufashe mu maformation. Les bénéficiaires tuvuze igitigiri kinini ya cane gose mu makomine twagiye turatanguza igitigiri c'abantu bari hagati ya 30 na 50 abantu bari hagati ya 30 na 50 ariko uko nk'ubu bikorwa bitanguye uko batera imbere niko batuzoza turashiramwo n'abandi. Umuco twigishije yuko ingufu zacu niryo terambere ryacu siko none nabo kandi ingufu babitahuye yuko ingufu zacu niryo terambere ryacu. Raba aho tugejeje dukora twebwe turabishima kuko niki gikorwa ntitwaye tuzi ko cokorwa ata buryo bwinshi dufise. Rero twizera yuko n'ubwo buryo buzoboneka ariko avant yuko bunaboneka ingufu zacu nibwo buryo bwacu buruta ibindi bintu byose. Turashobora gukora tugashika ku iterambere ryiza twifuza ku ngufu zacu kandi n'ivyo bikorwa navyo donc n'amasponsor nayo arakeneye. Uwizeye Marie-Reine Estelle akaba nawe yaserukiye uburongozi bwa komine ya Gitega muri ivyo bikorwa yarashimye ukwitanga kugugwaruka yongera aranamenyesha ivyo komine Gitega igiye gufasha muri uwo mugambi wiswe FETRAD. Uwo mugambi reno jenda ukenguruka kuko uje gusahiriza aho novuga nti imigambi y'igihugu yari tumbereje nico gituma jenda bakeje izina rya musanteri wa komine Gitega nkaba nongera saba n'abandi boba bashimye imigambi ko bashigikira bakabafata mu mugongo. Komine Gitega iriteguye kubashigikira imigambi myiza muri mwashikirije mwaganiriye n'abaturongoye muri no komine n'abaturongoye mu ntara. Musanteri wa komine Gitega hari ubutumwa yandungikanye vuga ko gufasha mu kubashigikira ikintu komini saba nuko mwohimiriza muri izo nyigisho muzotanga bakiyungunganya bakagira amashirahamwe. Uwo mugwi wabo bantu bazofashwa n'izo nyigisho boja hamwe bakagira ishirahamwe nk'iry'abakora umwuga wo gushona. Komine Gitega iriteguye guterera imashini bazokoresha. Zishobora kuba ari imashini 10 zishobora kuba zishobora kuboneka bagitangura. Mugabo nibaza ko komine Gitega ntizogarukiriza. Kubu numvise muvuga abazobafasha mu nyigisho. Komine Gitega isanzwe uwo mugambi yarawutanguye kwigisha abantu imigambi yo kwiteza imbere abari mu makoperative nk'ayugwaruka. Komine irafise abo twokwita abafundi b'indimo bakorana mu komine nivyaba ngombwa abo bazobashigikira mu nyigisho kuri uwo mugambi mwiza w'uburimyi twumvise wa kijambere. Komine irafise abo twita abaganga b'ibitungwa aho ntakekeranye ndizeye ko bazobashigikira kuko n'umugambi muzanye wari usanzwe uhari barangura. Komine irafise mu mirimo irikirarangura harimo projet iraba irondoka rijanye n'amagara meza. Umugambi uraba irondoka rijanye n'amagara meza. Hariho umuganga umudokiteri ari muri iyo projet hajya hariho n'ikibanza bawubatse bw'uwo mugambi ni komine ko komine ntakekeranye ndizeye ko bazobashigikira. Hariho inindi migambi numvise itandukanye. Iyo migambi yose nicare mutekane mufata umwanya muze mugendere abarongozi muze mufata akanya muganire nabo kugira igitigiri cy'uburyo
buje gushigikira imigambi kibeho muca mwumva aho mukwiye gushira ingufu cyane. Ndashimiye cyane by'imvamutima nyakubahwa buramatari w'intara ya Gitega hamwe n'ibiro vyiwe, nyakubahwa musitanteri w'intara ya Gitega hamwe n'ibiro vyiwe, n'uwundi wese mu ntara ya Gitega yagize icyo adufasha, turamushimiye. Turashimiye cyane by'imvamutima Volcano Express kuko novuga ko ari bo bavyeyi dufise kuri no munsi mama dufasha ibikorwa, ikintu cyose activity yose twama dukora twavuye ku mashuri Bujumbura aho twigira nibo badufashije kuri icyo cya transport. Turashimiye cyane by'imvamutima Misho Fashion Collection kuko yamatuba hafi, aha mubona tuberewe nuko aba yatwambitse, kandi turabasaba yuko Misho Fashion Collection namwe mwohashika kugira ngo muzoze murabegwa kuko afite ibintu byiza cyane. Hama turashimiye cyane by'imvamutima les journalistes, haba ari abo twavanye Bujumbura, haba ari abaje bava mu ntara ya Gitega, haba ari donc umwe wese ahari hose. Tubutse ko ivyo byose ubwo gwaruka ruriko rubikora ku gatwe kabo bashikiwe na bamwe mu ntwaro hamwe ndetse n'abakunzi babo, hamwe kandi namwe mashira hamwe yemeye gufasha kuva ihiganwa Miss Ngoma ritangura, kuko ivyari basezeraniwe kuzoronswa na Alfred Hakizimana yararongoye Ingoma event yatunganije iryo higanwa batigeze babiroswa. Ivyo navyo bakaba bamenyesha ko bitotuma bahagarika imigambi yabo, bakanashimira ndetse abajejwe intwaro kuko ikibazo cabo bagifise mu ntoke kandi bizeye ko kizotorega umuti. Mushobora gukurikirana amakuru y'urubuga rw'intara Gitega mu guca kuri page Facebook mu kwandika Province Gitega, site web www.provincegitega.gov.b, ku rubuga rwa Twitter @Gitega, eka ndetse no kuri chaîne YouTube GTG Web TV. Turashimiye ko mwadukurikiranye, ntimwibagire gukunda iyi nkuru, kuyikundisha abagenzi banyu no kuyibasangiza. Murakoze.